mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora n'amabanga tubibangira ingana ibidashobora kuvugwa n'umuntu n'umwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya. Gushika ubu biracagoranye cyane kwemera niba umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gutanga imiho. Ni nyuma yuko ariko arasabwa n'abasirikari batari bakeya bamwe mu bajenali bakomakomeye bahora mu mugendanira. Uko vyaboneka uko umukuru w'igihugu Umuyisi Petero Nkurunziza yagandagurwa n'abahora ari abizigirwa biwe nta nivyo bigiye kuboneka ngaha mu ntwari ya Gitega. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ku ntwari ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hariko haribazwa niba yoba agiye kwemera gutanga imiho nkuko ariko arabisabwa n'amakungu akabisabwa n'abatamushigikiye n'abandi basoda batandukanye. Umutambukanyi mukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha ahejeje kugabisha abene igihugu avuga yuko batokemera itangazo rigiye gushirwa ahagaragara n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira turungikiwe n'umwe mu basoda bagendanira umukuru w'igihugu Keri Nkurunziza munyemere tuze kuyagarukako. Ndabibutse yuko Keri Nkurunziza hawe itegeko ryo kugendanira umukuru w'igihugu muri iyi minsi iheze ubwo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyabonekaga yuko yahawe ishano. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ni munyemereye yose tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido. Reka rero nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushiki. Reka rero nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri wajije gucyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma no kumusi iyi video urabanditse ijambo sabone pyondeko uraco narakazojyana ho nyene pyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa no mugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Biragoye cyane kwiyumvira yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariko arafatwa nk'umuntu asanzwe nga mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa yuko igisirikare camwifatiye kuganga bivanye n'ingingo zikomakomeye ziriko zirafatwa. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asabwa gutanga imiho. Igitangaje muri vyose nanone abarongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ntibaragira gushima ico batangaza kuri iyi ngingo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha gushika ubu ngubu nawe nyene atari kuriwe kwidegembya arasaba abene igihugu nanone aragabisha abanyagihugu ko batokumva itangazo rigiye gushirwa ahagaragara na General Prime Niyongabo ariko arafashanya n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ava muri Permanence Nationale aremeza yuko gushika ubu ngubu Reveria no ndikuriye nawe nyene yoba agiye gufata ingingo ikomeye cyane. Niyihe ngingo igiye kuva mu ngoro y'umugambwe? Amasoko yacu yahejeje kutugirira amakuru akomeye cyane ari nayo nyene tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Turaza kubashikiriza ijambo rikomeye cyane ry'umushinga ntayinga mu gihugu c'u Burundi akomeye cyane amenyesha kandi avuga ivy'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akwiriye muri ibi bihe bitoroshe bivanye nuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Ni nyuma yuko atorohewe na gatoyi n'igisirikare nyuma yo guheza gupfunga abasirikari bashika amajana 2 bikanavurwa yuko barenga bivanye nuko umwanya ku mwanya abariko barashika nga mu gihugu c'u Burundi bacitse ku icumu ririko rirabahuza n'umwari wa M23 mu ntambara badatahura. Ni munyemere tuze kubigaruka ko vyose mu makuru yacu mu buryo bw'idonido. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yasabwe gutera umukono ku ikete yahawe n'igisoda c'u Burundi. Iryo kete gushika ubu hoba hariko aribazwa niba ryobo ari rimukura mu mabanga canke irishirwa ko yuko yoba ahejeje gutanga imiho. Bamusabye yuko niyo atabikora nkuko yahora abisezeranya abanyagihugu yuko nivyo munanera gutunganiriza abanyagihugu azoca yijana. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asabwa gutanga imiho nyuma yuko igisirikare gihejeje kubona yuko umwanya ku mwanya kirashobora gutangaza ikintu gikomeye cyane bigaca vyumvikana kandi bigaca biba nk'ivyabonetse mu mwaka wa 2015 ubwo habonekaga amateka mabi cyane bamwe abatari bakeyi barahanonekariye bivanye nuko intambara irasenya ntiyubaka.
Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko intambara ataco izodushikiriza mu gihugu c'u Burundi na nivyo abasirikare b'u Burundi bashikiriza ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gusa biragoranye cyane kuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kumwifatira ku gahanga ni ibintu bidashoboka kandi bitoroshe cyane. Nubwo igisirikare kiriko kirakora kandi kigafata ingingo ikomeye cyane, biragoranye cyane kuba nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wo mwifatira ku gahanga ukamutegeka gukora ivyo ushaka. Umukuru w'igihugu cacu Burundi, umuvyeyi wacu, abanyagihugu turamumenyereye yuko ari umuvyeyi atunganiriza abene igihugu. Ivyo bigashikirizwa n'abene igihugu batari bakeyi nyuma yuko tugiranye ikiyago mu makomine agiye atandukanye. Amakuru akomeye cyane nk'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu agabisha abanyagihugu kutumviriza ibigiye gushirwa ahagaragara na General Prime Niyongabo. Yoba ari irihe tangazo rigiye gushirwa ahagaragara? Baba bagira batembagaze ubutegetsi binyuze mu muco, baba bagira batembagaze ubutegetsi atakudeta ibaye nk'uko vyibonekeje mu gihugu ca Gabon. Ndabibutse yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari mu minwe y'igisirikare nyuma yuko yoganuka ashika ngaha mu gihugu c'u Burundi ubwo yaheza kugirana ibiganiro na cane muri Guinée Equatoriale, aho yariko aravugana n'abategetsi bakomakomeye bagize ibihugu vya Afurika nyuma yuko ivyari ku murongo w'ivyigwa kuri ico gihe hari kubijanye no kwemeza nanone intwaro yatembagajwe nanone mu gihugu ca Gabon. Amasoko yacu yemeza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari umuhinga mu vya gisirikare. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi batanguye kumvikana mu majambo akomeye cyane avuga yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagiye gushirwa ko nanone igitutu bivanye nuko gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru adahumuriza. Bamwe mu bakuru b'ibihugu bibanyi bitandukanye tibashigikiye nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko yobandanya gutwara igihugu c'u Burundi bivanye n'ingingo ikomeye cyane yibonekejemo yo kurungika abasirikare b'u Burundi mu ntambara badatahura, kandi bikavurwa yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yabikora ku mwumvikano we na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo, ari nawe nyene ahejeje kwibonekeza mu nkozi z'ikibi mu baperezida bose bo ngaha ku mugabane wa Afurika. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira biravuga yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahejeje kwemerera igisirikare yuko abasirikare b'u Burundi bo bagiye guhabwa iteka. Gushika ubu nta makuru yo kwizerwa kandi dufise kubijanye n'umuco kuri iyo ngingo yo gutezurira abasirikare, kuko iyo vyari bushirwe mu ngiro hari gutangwa itegeko rivuga yuko abasirikari bapfungiwe i Bujumbura bose barekurwa. Ariko ayandi masoko ava mu biro vy'umukuru w'igihugu akemeza yuko banze kurekura abo bategetsi, abo basirikare bakomakomeye bivanye nuko boca batangaza ikintu gikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Ndababwira ukuri ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi birateye ubwoba. Ni munyemerere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yobahejeje kwemera yuko igihugu c'u Burundi coba kirongowe n'abandi bategetsi bivanye nuko atangingo gushika ngubu arekuriwe gukora. Ndabibutse yuko abategetsi batari bakeyi na cane abahora mu burongozi bw'u Burundi bo batavuga rumwe n'ubutegetsi gushika ubu bamwe bahejeje gutangaza yuko bumva umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho. Ni mu nyuma zuko iyo ngingo idakozwa abanyagihugu na cane ko barakunda umuvyeyi wacu. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba. Kera inkuru nziza gushika ubu ngubu yobahejeje gutangaza iki? Yobahejeje gutangaza yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agira atange imihoho. Ni munyemerere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Umukuru w'umugambwe nanone wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL ngaha mu gihugu c'u Burundi mu misi yaheze yaribonekeje avuga yuko umwanya ku mwanya abasirikare b'u Burundi bariko barahura n'ibibazo bitandukanye n'ibitokurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo azosubira gufata ingingo ekomeye cyane na cane ko vyaca vyoroha yuko CNL nayo nyene yoba igiye kwiyagira ikibanza gikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. CNL mu gihe hahejeje imisi itari mikeyi barahonyanze agateka kayo yoba igiye kuronka nanone inguvu ziteye ubwoba. Ni munyemera ayo makuru tuzoyagaruke ko mu bindi biganiro dutambutsa kuri Burundi News TV mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane tukabashikiriza nanone n'amajambo akomeye cyane y'umushinga ntaye akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Ni munyemerere tubanze tubashitse ko abasirikare bacu b'u Burundi gushika ubu bariko baratabaza n'abasirikare nanone bapfungiwe i Bujumbura. Gushika ubu twaraherutse kubabwira amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi bapfunzwe atagahuzo ubwo twatangaga ubwo butumwa gushika ubu baronse agahuzo.
Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko abasirikare barokotse intambara ya Kongo baratabaza aho bapfungiwe basaba CNIDH kubagendera. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko igitigiri nanone cabo ntikizwe neza nyuma yuko mu ntango bavuzwe yuko baba basoda bashika 200 inyuma y'intambara yahitanye abasirikare benshi b'u Burundi mu ndwi yahera, maze abasigaye baratabarahunga. Hari n'abasirikare barahiriye ko batazosubira kuja kugwanya umwari wa M23. Impamvu ni nyinshi: intambara batumva, guhemukirwa bikomeye n'abakongomani bari basangiye urugamba, kubura ibigwanisho bikomeye, bamaze kubona kuja muri iyo ntambara bisa no kwiyahura. Nanone bano basoda bahisemwo kwitahira mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bugeze nanone habi ni nyuma yuko bageze aho umwasi ashaka. Bashitse nga mu gihugu c'u Burundi, abo basada barafashwe nanone baja gupfungwa mu ikambi ya Muzinda, kamp Cibitoke, kamp Mujejuru. Uwambaye nanone bapfunzwe gushika ubu batambaye agahuzu, barakubiswe na cane barahuraguye nk'uko amasoko yacu avyemeza. Barabakiye nanone zose impuzu zabo bazibakuyeko, basigarana akabutura ko munsi. Ni nyuma yuko aho tubishiriye ahabona barabahaye impuzu, niko amasoko yacu akengurukira Burundi News TV n'ibindi bimenyesha amakuru vyagize uruhara mu gutangaza amakuru yuko abasoda bacu bariko barahura n'akarenganya. Ariko gushika ubu nta birato bambaye, atabirato bafise rwose, niko bishikirizwa n'amasoko yacu aho bapfungiwe. Hari n'imyanya babicisha nanone mu mabuye y'urucecere kuko amasoko yacu avyemeza, batambaye ibirato. Ariko nanone ivyo birasanzwe kuko nikosi abasirikare bama bakora. Bamwe nanone niko bivurwa yuko bakubagurirwa kwisima, gushika ubu ngubu bakarazwa kwisima, ntibafise uruhusha rwo kuvugana cyangwa kubonana n'imiryango yabo. Imiryango yabo iheruka nanone bayibwira yuko bahejeje kwinjira mu Burundi, nta gakuru kasubiriye kuboneka. Imiryango iri mu bwoba, na cane harimwo bamwe nanone boba bakubitwa iyo bariko barasambishwa n'iperereza rya gisirikare. CNIDH ihabwa amategeko ububasha bwo kugendera ibibanza vyose bipfungirwamwo abantu mu gihugu cacu c'u Burundi. Birahambaye ko igendera ibibanza bano basoda bapfungiwemo, nico ibereyeho. Birahambaye cyane ko uburenganzira bw'umunyororo bwubahirizwa. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umusoda w'u Burundi ntiyorohewe muri kino gihe. Ni nyuma yuko arungikwa muri Kongo atategujwe, ajanwa ku rugamba atumva, agurishwa amamiliyoni ntayaronke, ko yamburwa umwambaro n'ibendera ry'igihugu akambikwa ivy'ikindi gihugu, agendwa yatswe ibimuranga vyose, akoreshwa nk'umucangiro nanone kandi ariko ntabihemberwe. Aja ku rugamba atagira ibigwanisho bikwiye, yinubwa nabo yitwa ko agiye kugwanirira uruhande rwabo, bamutana urugamba imbere bakanamukubagura bivanye nuko iyo afashwe mpiri n'umwari wa M23 leta y'u Burundi ica imuhakana, ikamwita yuko ari uwabuze irengero. Aguye ku rugamba ntamenya ko nanone umuryango wabo wiwe ntumenya yuko yoba yaraguye kuri urwo rugamba canke niba yoba agiye. Gushika ubu abo asize ntawo banezwa, nyuma yuko abonye ko atari bwiyahure atahanwa kandi agaca ataha ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo nanone arabe yuko vyibura nubwo akubagurwa ariko nanone yobandanya amagara yiwe ari mazima. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ibi vyoba bigiye guhera nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoca atanga imihoho. Umusirikari akomeye cyane yaduhaye amakuru gusa atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe, agabisha abanyagihugu yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya harashobora gutangazwa yuko yoba atanzwe imihoho ku gushaka kwiwe. Gusa nanone bica vyumvikana atari ukushaka kwiwe, bivanye nuko igisirikari kiriko kiramushirako itegeko rikomeye cyane. Umusirikari akomeye cyane yatubwiye yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya arashobora kugandagurwa na cane, bigaca vyumvikana yuko umutima wiwe wahagaze, bivanye nuko ibisubizo vya kwa muganga bigaragaza yuko mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahorana ubugwayi bukomeye cyane. Biravugwa yuko niyo takemera gutanga imihoho ubwiwe, igisirikare kirashobora gufata ingingo ikomeye cyane yo kumugandagura. Na cane ndabibutse yuko ari muri ba basirikare bari mu karwi nanone kishinze gukura ko intwaro ya Gautor, bakavuga yuko nanone batanze ikigongo ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ngo atange imihoho ku gushaka kwiwe. Igisirikare kiri mu mugambo ukomeye cyane wo gukura ko intwaro ya Gautor. Ivyo
ivyo bigashikirizwa n'ayo masoko yacu y'ibanga kubwo umusirikari yaduhaye amakuru gusa atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Umutekano w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu umerewe nabi cyane bivanye n'amakuru duhabwa nanone n'abo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba aragabisha abanyagihugu kutumva ivyo vyoba bigiye gutangazwa nanone na General Prime Niyongabo. Ku telefoni ngendanwa biravugwa yuko hari abasirikare nanone bakikuje ikirimba c'umukuru w'igihugu batahora nanone bacungerera. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira biravurwa yuko ariko iyi radio n'imbonesha kure vy'igihugu biri mu minwe y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba. Gushika ubu hariko aribazwa niba umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yokemera yuko atarongoye igihugu c'u Burundi nyuma yuko ariko arahatirwa gushira umukono ku maketi yemera yuko yoba atanze imiho. General Prime Niyongabo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika bariko baribonekeza muri ibikorwa bitandukanye mu nyuma zuko nibo bari abizigirwa b'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Birababaje cyane ibigiye kuba biboneka nga mu gihugu c'u Burundi biteye agashavu. Nimunyemere tubanze kandi dusoreze kuri aya majambo akomeye cyane umushinga ntaye akomeye cyane w'umuhinga nga mu gihugu c'u Burundi ashikiriza ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV nizere ko aje gupyona ijambo sabone. Amakuru mu mwaragiye munyegezwa bamwe mu banyagihugu biracagoranye kumva ibiriko birashikira amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nibindi tuzobandanye tubashitsako ibiganiro vyacu nakagaruka. Ntimuje kure reka tubanze twumvirize aya majwi akomeye cyane mu nyuma rero tuzobandanya tugaruka tubashitsako amakuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko gushika ngubu waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi hoba hari umugambi wo kumugandagura, hoba hari umugambi ukomeye cyane wo kugandagura General Alain Guillaume Bunyoni. Ni amakuru tuzobandanya tubategurira kandi tukayabashitsako. Birababaje cyane niba yoba yarasabiye gupfungwa ubuzima bwe bwose ariko gushika hakaba hari umugambi wo kumugandagura. Ni nyuma yuko bibonetse yuko General Alain Guillaume Bunyoni yoba afise inguvu zikomeye cyane nubwo apfungiwe mu iboro rikuru rya Gitega. Reka rero tubandanye kuri ayo majambo akomeye cyane y'umushinga ntaye akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka tubashitsako ajyane makuru akomeye cyane timuje kure. Barahabwa amadolari ijana, abandi barahabwa niba ntibeshe basuzofishe menga bahawe amadolari 70, hanyuma abasirikare bato barabaha amadolari 50. Igihe bayabahaye ntibabasiguriye iya mafaranga yavuye kandi imbere batariko barayabaha. Mugabonye ko turiko turabivuga birabatera ubwoba abategetsi b'u Burundi barabaha ayo mafaranga. Naho nyene mukumva ko biguma bitandukanye na vya biharuro byariko biravugwa. Igituma kandi twibaza ko iki kintu kivugwa cy'amafaranga gihambaye kandi gishobora kuba arico nuko abasirikare bo nyene tuganira bari ngaho ku rugamba batubwira imwe mu ngorane bahagirira ko ari uko bagenzi babo abasirikare ba Kongo bababwira ko baguzwe. Babwira bati mwebwe twabaguze amafaranga menshi, genda mugwane, mwebwe muhemba menshi, twebwe ntayo dufise, twebwe ntayo baduha, ariko mwebwe mwaronse amahera, genda mugwane. Rero basoda turiko turavuga batubwira bati womingo ngaha tumeze nk'abagurano, badufata ko turi abantu baguze, turi bikoresho byabo bakoresha uko babishatse. Vyanatuma bamwe mu basirikare bavuga bati biri mu bituma no ku rugamba tubona umenga ntibatwitwararitse ugupfa kwacu, tukabona umenga ntacyo kubwiye bagenzi bacu b'abakongomani tuba twitwa ko tugiye gusangira urugamba. Kuko inshuro nyinshi kumboye turaza kubigaruka ko mu ngorane abasirikare bavuga ko bagize bagiye kugwana, nuko bavuga ko bagiye ku rugamba hanyuma abasirikare b'abakongomani cyo kimwe n'insoresore zimwe navuze bita wazarendo, bamwe bava mu mihari itandukanye y'abaroberi yifatanije na leta ya Kongo yahawe impuzu n'ibigwanisho, bavuga ko abo basigara ku misozi hejuru bakavuga bati mwebwe genda murasane na M23, twebwe turasigara inyuma tubarabira ibirindiro, twongere duteze ibigwanisho bikomeye tugwanye abo muzo bamugiye kugwana.
abagize intambara babaye abasirikare baca bumva bene ivyo bintu uko bimeze ingene hari abasigaye inyuma bakabagirira ayite couverture basigara